Kaze kuri Limo TV, Love in Motion TV, Rukundo Jean Pierre. Mu kiganiro kigira kabiri cerekeye amabanga yabubatse, nicitwa amabanga yabubatse, tugiye kuvuga ko umuntu atanga icyo afise. No kuvuga ivyo ufise nibyo ushobora gutanga. Rero iyo abantu babiri bariko bitegura kubaka cyangwa baraba ingene bahuza imico, ni ikintu gikomeye yuko barabana kahise kaho bakuriye ingene barezwe, kuko ibintu byose dufise uko twigenza kenshi twabikuye mu bavyeyi, twabikuye mu babanyi, twabikuye no mu bibazo tugenda turacamo by'ubuzima, ugasanga ibyo bintu nibyo bituma umuntu ari umuntu yitonda, ari umuntu akara, ari umuntu anyarutse ibintu, ari umuntu atevye ibintu, ari umuntu afata ibintu akabishira mu mutima akabibika. Urumva abantu turi kwinshi, ivyo rero ni ibintu warakuye aho wakuriye. Rero bivuga ko kuvuga aho waciye n'ingene wabayeho ukabibwira mukunzi wawe ni ikintu gifasha cyane, kuko ntaho biba vyaroye muwamukiri kumwe navyo, kandi nivyo bigutuma ubaho ukubayeho uwo munsi. Reka ndabaha akarorero, hari abantu mu ngo zabo cyangwa mu kibano bemera ibintu by'imiti, cyangwa bemera ibintu ngo naka ngo yaroze naka. Murazi ibyo bintu mu cyo Kirundi bibaho. Ibyo bintu rero uwo muntu avyemera cyane, no kuvuga ko naho azoza mu rugo azoza bizanye. Wewe usanzwe utavyemera cyangwa utabikuriyemwo birakugora cyane. Rero ugasanga hageze aho mufata ingingo zijanye n'ubuzima, zijanye n'ibindi bintu mushobora gukora, mugabo ugasanga ntimuhuza, kuko we akubwira ati hari abantu bariko baraduciramwo kandi wewe atabubona. Ico ni kimwe. Hari ibindi vyerekeye nko gusenga, ugasanga uyu asenga uku, uwundi asenga kuriya, ugasanga ntimuhuje, ugasanga mwagera mu rugo nukuri rikabibanga rikomeye kugira umwe yihanganira uwundi. Nivyo tuvuga ati ibyo byose biri mu mabanga yabubatse, kuko ni ibintu utamenya iyo utabibajije, uza gushika mu rugo ugahura navyo bikagutera ikibazo. Rero kumenya kahise k'umuntu ni ikintu gikomeye. Hari abantu babibonamo ngo akahise ngo ntaco kavuze, cyangwa ngo akahise ngo nibisanzwe. Si bisanzwe, kuko akahise niko gategura kazoza. Rero wamwigeme, menya uwo muhungu umuryango avamwo, aho yabaye, aho yakuriye, aho yaciye, kandi ukamubwira uti ndashaka kubimenya, kanabikwibwirira atakubeshe, nawe ugashobora kubimubwira eka mu rukundo ntangere, ukamubwira ati ivyambabaje nibi, ivyanjohe nibi. Kuko muri fiançailles mutegura kubaka, murazi yuko usanga umuntu ari umunezero gusa, muhura munezerewe muja gusangira, ntuzi ingene umuntu ashavura, ntuzi ingene imuhira bamutuka, ugasanga nawe asanze ashavuye gutyo, abifise gutyo, kandi birindane aco, ugasanga ibintu birindane nawe ntashobora gutahura. Ugasanga akiri muto hari ibintu bibi vyabaye, ugasanga nawe hari ukuntu yitwara nawe nyine adatahura. Rero kahise ni keza iyo kavuzwe mu ntumbero yo kubaka, atari gusambura, hanyuma kagafasha rero kazoza, kuko baravuga yuko kahise gategura kazoza. Ivyo ni ibintu ukeneye kumenya imbere yuko ushira uwo ugomba ko mubana muhira, cyangwa mu futore yawe muzoja kuba mukavuga ati tuzobaha, kuko ubu niko bimeze. Kera bazana umwigeme mu rugo iwabo muhungu, ariko ubu mutoraho mushaka kuba. Rero kabaze, kamenye, kuko kazotuma nawe ushobora gutahura mugenzi wawe. Nuko murakoze, cari ikiganiro amabanga yabubatse. No kuvuga ko hari ibintu munatuza kumenya imbere yuko yubaka n'uwundi. Murakoze cyane, naho utaha.